Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze abakunzi b'ibiganiro bitandukanye bishikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu ya Look Media. Mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino tubana buri munsi ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu muri Look Sports, tubana ku munsi wa gatatu muri Mumenye, tubana ku munsi wa kane muri Magic. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, tugiye kwinjira novuga ngo muri weekend. Ni umunsi canke ikiganiro kije kudufasha kwinjira muri weekend. Uno munsi rero mara ko turi muri studio za Look Media, naza ko twaheruka gukora iganiro, sinibaza ko ari vuba twaheruka gukora turi muri studio. Uno munsi twaje kwa tugaruka muri studio, ni jewe Alain Loris Ndongozi, ndi kumwe na mugenzi wanje Gilles Boris Ingabire. Ndamuramutse, ndamuhe n'ikaze mu kiganiro. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abakunzi ba Look Media muri rusange, ariko kandi na cyane abakunzi ba Look Sports. Nibaze yuko bamerewe neza mu babo no mu byabo, natwe kundi rwacu naza ko tumeze neza. Ya nuko tuje muri Look Sports uno munsi, naza ko twara Abel amaze kubirangira, twari tumaze igihe turi muri basketball, turi muri Amstel Basketball League 2026. Yamaze kubirangira ku munsi wa gatanu, ku munsi w'Imana uheze, niho haje kubatangwa igikombe n'ubundi bushimwe butandukanye. Ku munsi wa mbere twarakoze ikiganiro inyuma ya Abel, turi kumwe na coach Elvis Hakizimana Gafyisi, yaje kuba ashfasha umuguna no gutwara igikombe ca Abel. Ariko naza ko ahanini twakoze kujanye n'ubunani, kujanye nawe, kujanye n'ubunani muri rusange. Ariko no munsi dushaka kuraba muri rusange mbega Abel yagenze gute, 2026 yagenze gute muri basketball hano mu Burundi nubwo itarahera. Dufate championnat Abel byagenze gute, ibyagenze neza n'ibyahe, ibyagenze nabi n'ibyahe, ubushimwe bwatanzwe n'ubwahe. Ije tuzakugaruka ko kuri no munsi tuza kwinjira mwidonido, kugira ngo nuvuga ngo twaragize ibiganiro Abel tangura, twaragize ibiganiro hagati na hagati muri saison fazari imaze guhera, turagira imbere yuko ama playoff atangura. Uno munsi naho turabi muri rusange ingene byaje kuba bihera, kugira ngo dukurutire neza na Abel. Ariko inyuma y'ivyo tubaza kuganira no kuri football. Naza ko twaheruka kuvuga kuri football ke uno munsi ni Primus League ije kuba igaruka. Uno munsi nyene wa gatanu kuko twakorana kino ganiro, urukino rwa mbere rwa saison 2026-2027 muri Primus League izo kuba rutanguye. Inkino zizobandanya ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana, aho hari n'impinduka zitari nke umupira w'amaguru hano mu Burundi. tuza kubira kuri hirya no hino. Tuza kuganira no kandi makuru atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza, naho nyene bako baritegura kugaruka muri saison iza. Ku munsi w'Imana hazo hari community shield hagati y'umugwi wa Manchester City ndetse n'umugwi wa Arsenal the Gunners. Hazo ari ku munsi w'Imana kuri Wembley Stadium. Nyaza ko na makuru za kuvugana ko n'ayandi mahiganwa ariko aragaruka, n'ayandi makuru y'inkino atandukanye ariko aravugwa ku mugabane wa Buraya. Nuko tubanze tumire amategato cyo tugaruka nido y'iganiro cyacu. Shikamiterambere BCAB nk'uko musanzwe mubimenyereye, yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe. Ingurane, isomero, umushahara wawe, igishu yawe mu masaha 48 gusa. Iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB. Mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna. Iyo ngurane, isomero, izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026. Itura ishami rya BCAB ribegereye. Hageze icyo mubaza, hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Shika mwiterambere na BCAB. Hariyo kabijya. Nuko twamaze ko tugaruka, twinjire mwidonido y'ikiganiro cyacu kuri no munsi wa gatanu kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa Myandagaro umwaka 2026. Twavuze ko tuza kwinjira neza muri Abel, turabe mbega byagenze gute, saison yose twabonye yagenze gute. Ariko imbere yuko twinjira muri Abel, nko twavuze ko
nibaza ko abe yaje kuba isozerwa. Nari nipfuza ko tubanza kuvuga ati bo hari abantu uno munsi Look Media aho tugeze ibiganiro byacu aho bigeze Look Sports mumenye canke Midweek nibaza ko ni ibiganiro ubona ko uri kurabirana ko abantu babikurikirana biyongera ku bwinshi umuntu ariko aragenda avuga ati turabakurikirana cyane muri basket cyane abantu bari muri basketball uno munsi naza ko ni intambwe turiko turatera uravye aho twatanguriye uravye aho tugeze nari nipfuza ko uno munsi hari imigabane umuntu ashobora kuvuga ati reka dushimira abantu bose badufasha gushikana ibintu byacu kure. Hari abantu batari mu Burundi bashobora kubona uno munsi basket bakavuga ati turashima ingene muri kumakora, turashima ingene biziki. Hari ikintu usanga kiryoshe iyo kurasaba nk'abantu bakunda kubona ibiganiro dukora ibiganiro vya mumenye cyane ama interview exclusive dukoresha abantu bakinye kera benshi iyo batari mu Burundi bashaka kwandikira umuntu atari mu Burundi amubwira ati nitwa naka dukorera televiziyo yitwa uku aca kubwira ati ndabazi televiziyo ndayizi ndayikurikirana usanga nyine ari ibintu bimeze neza usanga ari ibintu nyine biteye intege dushimira abantu nivuga ngo badufasha gushikana ibintu kure. Antuka twebwe turayipartage mugabo tuyipartage sibo bishikira gusa hari abandi aho tuyipartage hari abandi bacha bitura bakayipartage bakabiha abandi bantu umva ko nibaza ko ari abantu ho gushimira. Nibaza ko ni ibintu byo gushima cyane atari twebwe duhari kubera mwebwe rero nicyo gituma tutegereza kwashimira ibyo tuba twakoze mukabishima ndetse mukaza no kubyereka abandi. Nibaza ko aba ari igikorwa gihambaye cyane nicyo gituma nibaza ko kubashimira ni ngombwa. Nibaza ko ni kuzuzanya twebwe nivyo bari kure ntimushobora kubibona natwe niko akazi kacu babona tuze ko tubibereka niko akazi kacu babona tuze ko tubabwira. Rero nabo iyo batweretse feedback tukabona yuko babishimye bakanavyereka abandi nibaza ko ni ikintu cyiza cyo gushima. Hari umuntu twakoranye mu mise sinakere ni muri ukwezi k'umunani sinzi ko ari muri ukwezi k'umunani canke mu mpera z'ukwezi kw'indwi ikiganiro cabumenye aba muri Canada yambwiye ati jewe ni umudinamo naza ko aca yimenya nandi ashaka kumenya. Yambwiye ati jewe ibiganiro vyanyu ni je muntu wa mbere ntangwa kuyipartage mu magroupe ya Dinamo abantu bajya bari hejuru cyane muri Dinamo ati je ntangwa kuyipartage hageze n'igihe bambaza ati ibiga urya televiziyo ni wawe canke umva abandi bantu bari ahantu batandukanye babwiye ati uriko musaba ibiganiro dukorana iki yabwiye ati nukuri ndabazi n'ibiguri ndakuzi ndabikurikirana Look Media ndayizi. Hari abandi banyaza ko mu minsi bazoza barabona dukoresha abantu benshi cyane bakinye bari hanze benshi tubakoresha kuri Zoom canke ahandi. Hari abandi bantu usanga binagoye kubera nk'akarorero nk'abantu bari muri Canada Etazi kubera decalage ihari hano mu Burundi usanga amasani yagorana mugabo bose batubwira ati safi sana. Nibaza ko rero kwari ukubashimira ndetse atari abari hanze gusa n'abari ngaha mu Burundi barayipartaja barabiraba. Hari abantu bandikira bavuga ati ndakuzi mugabo biragorana gatoyi baragorwa n'umwanya baragorwa n'amasaha n'ibindi bitandukanye. Rero kwari ukubashimira big shout out. Ikindi naco imbere ko twinjira neza muri ABR ni gushimira twavuze ko ABR kwirahera antuke no gushimira abantu bakora ibintu byiza muri basket bateza imbere basket. No musa yashize imbere cyane aba president b'imigwi ko nibo basha mu kwitanga nibo bemvestisa amafaranga cyane bemvestisa amafaranga menshi bashaka miliyoni menshi y'amarundi bashaka ibihumbi byinshi by'amadolari menshi cyane batuzanira novuga ngo bazana abajeri bavuye hanze twaratubona ku mateleviziyo tukabona ngaha kuri departement nyanza ko bimaze imyaka itari mike mu runani muri Dinamo uno mwaka twabonye muri Kerne twabonye muri Tigers barazanye abajeri vuga ati antuka nina kurando byati narabonye James Amotowe kuri departement narabonye Mahaman kuri Bari narabonye Ndiaye kuri departement. Nibaza ko ari antuka no kwashimira na president basha mu mafaranga muri basket kugira ngo basket igumane vibe. Nibaza ko ugiye kuraba amafaranga ashiramo sinatoka muri ntitubizi ku bintu byorganize ariko yaza ko bashyira mu buryo bwinshi cyane harimo kwitanga gukomeye cyane. Nibaza yuko kuvyo tubonesha amaso nibyo hariho ibyo tutazi biri mu mapolisi mugabo nibaza ko ibyo tubonesha amaso
biragoye cyane kugira ngo uburyo baba bashizemo baze kwa bugaruza cyane gose naza ko amafaranga bashamo ni menshi turaza kubona mu kanya uburyo baza ko baronswa alafu ya saison neza ko ugiye kuraba naza ko urabiye kujyaho uvuga ati kuri iki ubuperezida atarabihe dufatire mu runani uravye bamaye equipe ya mbere bayihaye 15 millions bon ntituzi kundi kuntu bibiza mugabo uravye baramuhaye trophy baramuhaye na 15 millions tuvuga ati yes izi 15 millions sinzi ngene sinzi nibaza ko yakoresha mu minsi mike cyane iba dufatiye kuri aba yaronse atoye igikombe turaba nayo twibaza yuko aba yakoresheje mu kuzana abakinyi no munsi afise abakinyi bakomeye yaje kubakura hanze batara bakina nga mu Burundi uribaza ati none eske izi 15 millions zaza gukavaringa nibaza ko bamenye uvuga ati uyumva ati kuri iki batarabiheba kuri kata nimba ni urukundo bakunda basket cyo bituma nibo bantu hambere batuzanira vibe kuri departement ni bantu hambere bazana vibe muri basket donc reka twije mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ni ABR 2026 yaje kuba irangira uno munsi ishusho yasigaranye muri ABR ni ya neza ko yabaye ABR yari imeze neza kabisa ku mpande zose tugejeje kuraba mu kibuga no hanze y'ikibuga nivyo haje kwabamwo utugwano utunaturiya ni bimwe bava mu Kirundi ngo nta vyamavyera ngo de nta nyambo ibura gahonzi sino ugejeje kuraba uko kuva turi muri saison régulière turava muri saison régulière turaja muri ma playoff semi finals ndetse no ma finals unako zari hino zaje no kwazitabirwa n'abantu benshi muri rusangi duhereye nko ku ruhande rw'abagabo twaje kwa tubona harimo competitivity ikomeye cyane cyane dukunda kuyiraba kuri Côte y'Urunani ndetse na Côte ya Dinamo twaje kwa tubona muri saison régulière baratsindanye bose umwe aratsinda phase aller undi aratsinda phase retour tuza kwa tubona muri mu mafinale baratsindanye bose no vuga inkino zitatu kuri zitatu biza kwa birangira ku murata ku rukino rwa nyuma tuza kwa tubona 4-3 sino none ko haje kwa hamwe iyo balance yo kumigwi yose tuje kuraba twaje kwa tubona impinduka zitandukanye twaje kwa tubona tumenyereye ngo akenshi cyane umugwa gatatu umugwa mbere ari soit Dinamo soit Urunani umugwa kabiri afite umugwa gatatu yaza kwa Remesha uno munsi naza ko ni absence ya Remesha ni ikintu cyaje ko kibwisha abantu benshi batari biteze imbere banashima benshi ariko kandi absence ya Remesha yaje ko ivugwa ariko tuzakwa tubona presence y'umugwa Kern naza ko ni Kern yaje kwigira saison nziza cyane kabisa nako nta bantu bari biteze ko Kern iza muri zino playoffs nta muntu ari yiteze ko Kern iza kuza muri zine zanyuma iza kuba ikina inkino zanyuma za playoffs ariko nako yaje kwitwara neza iza no kwirangiza mu kibanza cya gatatu nako nakazi gakomeye cyane ku ruhande rwa Kern ngego turaza ko tushikira mu nyuma coach wa Kern witwa Sone Florence no munsi yaje kuba atogwa nk'umu coach mwiza yaranze umwaka muri ABR muri rusange nako vyukuri twaje kwa tubona impinduka nyinshi zigiye zitandukanye ku ruhande rw'abagabo nyene muri ABR tuvuga Tigers nivyo karehaza yahora iza ira switchinga no mugwa Rezipo twabona iraza muri Big 4 hama igaswa ikava mugabo neza ko nivo twaje kwa tubona Tigers uno mwaka iratandukanye na nivo twaje kwa tubona Tigers nivyo arashika muri playoff mugana ko uyu mwaka muri ABR yarekanye nivo ikomeye cyane twarabonye igira run B yo gutsinda inkino nyinshi mugabo iragaruka kabisa irikosana ko twaje kwa tubona Tigers imeze neza bo kurande rw'abagabo neza ko ni ibyo muri rusanga ariko kandi kurande rw'abigeme twari tugereje no mu yindi myaka yese twabonye naho hari uguhigana gukomeye cyane kw'imigwi igiye itandukanye uno munsi hariho imigwi nakumenga kabisa twarayibagiye muri basketball y'u Burundi uno munsi nako imigwi twabona kumenga irikira higanwa cyane yari umugwa Rezipo Dinamo Gladiator ndetse na Message Ngozi niyo migwi twaje nayo iyo Gladiators Message Ngozi nako zisa nuko ziri hasi nivyo urashobora kubonamwo umukinyi umwe ariko ari Romarka tukabona uyundi ariko ari Romarka mugana ntitwaje kwa tubona ya equipe Gladiators tuzi yanditse amateka muri basketball y'u Burundi mu Rwanda rw'abigeme ntitugeze tubibona même Message Ngozi nivyo turaza turabonamo umukinyi umwe ariko ari Romarka mugabo si ya Women Basketball League twari twiteze uno musabona tuvuze Rumuri nimwe mu equipe yarameze neza kare mugona uno musabona babihevye kare mu uno musabona yuko
Neza ko ni kimwe mu bintu nivyo caje nova kubwanje caje kwa kigenda nabi muri no sezo ya ABL cyangwa Women Basketball League. Neza ko coza kwa gikosorwa muri mu mwaka uza muri 2026-2027. Nibaza ko ni ino ABL nibaza ko aje kuba ifise amashusho menshi ama image menshi meza n'amabi ariko bon nibaza ko mabi sinanipfuza tuyavuga uno munsi nibaza ko uno munsi tuvuge vyiza bibi tubireke nibaza ko bibi twarabivuze tubyibukije gato tubibuka bibi byinshi usanga biza kuri Febabu suvuga ko nta vyiza yakoze mugabo hariho bibi nabyo bakoze muri nzi y'ama competition organisation de competition nibaza ko tuzokwana iganiro vuba n'ujeje competition muri Febabu twibuka ibintu by'abajournaliste scandale yo kurisha amafaranga n'ibindi bitandukanye mugabo muri rusange ugiye kuraba vyiza uno munsi ni saison yaje kuba irangwa cyane n'abakinya barundi benshi par rapport mu myaka iheze bari muri ntuze kuko ugiye kuraba muri saison hegiriye dufate muri Fazare muri equipe yose n'imiburiburi yategezwe kugira abarundi 10 bari muri effectif baje kuri feuille de marque biva muri 12 hategezwe kuba harimo abarundi 10 muri phase retour baragabanije bavuga ati hategezwe kuba harimo abarundi 9 mbana nyine baguma ari benshi muri playoffs bara abarundi 7 bategezwe kuba bari umva ko n'imiburiburi abarundi 9 dufate 10 dufate ko equipe yose yarifite abatranje babiri dufate ko nyene muri 10 usanga muri mu migwi 12 migwi no musi 12 kina ABL yari 12 usanga dufate ko abarundi 120 uno musi muri Fazare muri phase retour dufate 9 fois 12 108 umva ko n'imiburiburi hamwe harimo abarundi 100 minimum 100 dufate 100 moyenne dufate ku 110 108 muri saison hegiriye umva ko baranose umwanya ukwiye neza ko hariho abashoboye kuvyaza umusaro umwanya haro n'abandi sinovuga ngo bitakunze mugabo haro dufatire kuri abo bashoboye guprofita umwanya wabo ubona ko ni saison yaje kuba nziza cyane cyane kuri kote y'abaruko neza ko ku ruhande rw'abaruko baje kwabitwara neza nibyo harimo amazina twa dusanzwe tuzi y'abarundi n'ubundi bari basanzwe bitwara neza ariko twaje kuba tubona byukuri amasura mashasha muri basketball y'u Burundi tutari kuza kwa tubona iyo ino ngingo yo kugabanya abayitranje taza kuba ihaba bana ko byaje kuba bigira impact nziza cyane kuri basketball y'u Burundi naza ko biza no kwabifasha gutegura equipe nationale nimba no munsi tuvuze yuko tuba turategura equipe nationale ni kuza kuba turabira muri no ABL dusanzwe dufite no munsi ko nta handi nico kibuga cyane dutegerezwa kuronderamo abo equipe nationale rero mu gihe hari domination nini cyane y'aba étranger neza ko biraza ko bigwana no munsi nikimenyamenya di MVP no mu Burundi kabisa kandi bana yuko yaje kwa bimeritse no mutu yaje kwa tubona amazina amwe mu atandukanye muri Chern yaje kwa yigaragaza by'ukuri twaje kwa tubona amazina atandukanye mu runani twaje kwa baba petit bari hasi ubona ko hari n'abaje kwa bakina muri playoff turetse muri saison igiriye bana ko hari n'abaza kwa bakina muri playoffs bana ko by'ukuri twaje kwa tubona domination ikomeye cyane y'abakinnyi basanzwe ari abarundi bana ko ni ikintu ciza tuza kwa tuvuga kuri kote ya Febabu yaje kuba ikora kuva mu ntango za saison bamwe ndivuga ko ino ngifatwa turaje kwa dukora ibiganiro byinshi turavuga mbega ntacyo bizoza kwa bica kuri basketball y'u Burundi abantu nazo havura badevuka bakavuga ati betwe tuzakora abantu bakinira mizuko nuko kweba batekora tutene abayitranje ariko nako byukuri neza ko byagize impact positive gusumba ko twatubyiteze gusumba ko twatuzi yuko abantu bazoza kwa niveau ya basketball y'u Burundi cyangwa niva ABL izoza kubigabanuka byukuri yagabanutse ahubwo yaje kwiduka ni ugiye kurabaniraza ko hari abakinnyi benshi bashoboye guprofita ino ngingo barashobora kuduza niveau yabo ubwo buhereye mu runani hari abakinnyi b'abarundi twabonye turetse guprofita ino ngingo mugabo ubona ko hari abakinnyi b'abarundi bongereje niveau par rapport au mwaka uzi cyangwa mu myaka iheze no umuntu ujya kuvuga Yves umuntu ajya kuvuga Ori yarasanzwe ari umukinnyi mwiza mugabo muri no saison arerekanye iyindi niveau yatugije Ori nibaza ko yarakoze performance iri hejuru cyane gose na Yves mbere wanashima Romis dushaka tumwihoze kwa n'ubundi yarasanzwe yomenga ari hejuru niveau yiwe n'ubundi yarasanzwe ari hejuru ariko ugerageje kuraba Ori Yves
nako berekanye nivo kabisa iri hejuru cyane gose gusumba izo twari dusanzwe tubiteze. Bo tukiri muri ndashovuga hari abandi apeti novuga ngo bahaye ndabita apeti nyine kuri par rapport y'abandi bakinana umva apeti par rapport ya Yves par rapport ya Ori n'abandi ubwiye kuraba nibaza ko uno mwaka ni wari umwaka wa mbere baje gukina muri Premier Division hari abayiti baje Dija aba bavane n'abandi batandukanye Vane su mwaka wa mbere mugabana ko uno mwaka uravye era bafashe bizobafasha ko mu mwaka uza baba bafise nivuga ngo baba bamaze kumenya nibaza ko ari abakinyi bashobora kubona mu mwaka uza cyangwa mu myaka 2 cyangwa ndetse no mu myaka 3 uravye muri Dinamo bashoboye kutwereka Eduardo twarabonye Carlos twashoboye kubona muri Kiahi n'abitwa ba Rami n'abandi batandukanye muri Tigers twabonye ba Gentil ba Brice ba Ahmed ni benshi batandukanye nibaza ko hari abakinyi benshi bashoboye kuduza nivo yabo bashoboye guprofita baraduga nibaza ko ari ikintu muri rusange yabaye ingingo nziza hari ikintu bavuze ca equipe nationale nibaza ko ikintu ca equipe nationale kirimo amadute menshi no munsi kuko uje kuraba imitigura kuko equipe nationale nibaza ko si ikintu gitegurwa umwaka umwe canke igira iki ni projet iba nini kugira ngo equipe nationale yubakwe no munsi bashaka kuvuga ati eske dego dufate ko dufite iyi equipe nationale y'uno munsi eske mu bantu bakomeye abakinyi twavuze bose bakomeye ba Rumisi ba Giberi ba Clement n'umurundi barandri twome tuje hanze barandri na ba Meya ba Sumizi eske muri abakinyi twokwitega ko mu myaka 5 bazo bagikina kuri nivo bari nibaza ko Giberi ugiye kuraba nta myaka 5 azoba mu myaka 5 kazoba ikina basket yo kuja muri equipe nationale irandri ni même chose n'abandi benshi batandukanye eske hariho abandi bariko barafata releve yabo ni bandi nibaza ko ikintu cya equipe nationale tuzogikorera ikiganiro cacu vuba antuka turi abari hano mu Burundi n'abandi batari hano mu Burundi ibiganiro navuga ko turiko turategura hano muri Rock Media ariko ikintu cya equipe nationale nibaza ko ari ikintu FEBAB ariko yegutira ko atansha cyane gose muri rusange imbere ko tuva muri rusange tukaja mu bushingo bwatanzwe muri RFA saison hari ikintu bavuga ko twoca gatoyi ikintu kibabaje muri basketball nubwo atari muri ABR ugiye ni ikinyebo mbere kinafatanye n'ibya equipe nationale yego ugiye kuraniye equipe nationale y'aba U18 n'aba U16 zitashoboye kwitabira ama competition zitashoboye kwitabira amahiganwa umva ko ico ni ikintu cyo kwicari ni ikintu nibaza ko ni ikintu kibi gikomeye cyane muri basket ni muri ko turifuza equipe nationale yaho rete twako turavuga ko yari kuva muri aba U16 yari kuva muri aba ba U18 eske bizogenda gute muri ntuze nyaza ko ari kimwe mu bintu bibi byashoboye kuba muri basketball muri yose en tout cas nibaza ko muri twavuze vyiza byaje kuba bikorwa na FEBAB vyiza byaje kuba biba muri ABL nivyo bijye ntitubishira muri ABL mugani muri FEBAB muri rusange muri basketball y'u Burundi muri rusange kona turavuga gutegura equipe nationale erege equipe nationale nayo ne itegurwa duhereye kuri bariya ko ntituza kuba turondera babakinyi b'abaveterani ntituza kuba turondera petit perish ntibizoza ko bikunda ko tuja ku murokriti unubwa ni babakinyi b'abarundi mukanya kuravuga yuko dufise bamwe makinyi bon Joe Gilbert nije imbere ni mu makinyi beza uburundi dufise mugabo sike tuko turavuga kazoza ka basketball y'u Burundi tuko turavuga kazoza ka basketball ka equipe nationale y'u Burundi muri basket ibyo ntumuharundi ntidushaka kumushiramo même chose Landry ni bamwe mu bakinyi baje ko bitwara neza ba Richard n'abakinyi baje ko bitwara neza ba Harvey mugabo hatugera igihe hariko aragera igihe nibaza yuko babisa abandi ntibashaje mugabo nibaza ko muri basket ntibasuvuga gusa bariko barakura ntitwobarura muri kazoza ka basketball y'u Burundi nibaza ko bano bakinyi ko turavuga bari hasi barami turabona baje ko bitwara neza nibaza ko nibo kazoza ka basketball y'u Burundi nibo kazoza ka equipe nationale ya basketball y'u Burundi ni muri munsi tubona haba competition kanaka tubona agatunwa kanaka ariko karabera muri region ngaha hafi tukabona biranse ko bajaye iske uno munsi tuza kwa tubitega ko iki mu gihe tuzoza kwa tuna equipe nationale y'abakuzi yo nimba bitangwe gupfira hasi tuzoza kwa tubona bikunda hejuru nibaza ko kugira ngo ubake equipe nationale tujye kwa dutanga karo kuri equipe ya Maroc nako muri football murano Mahoko wana ko yaje kuba igerageza kubaka guhera hasi gushika hejuru uno munsi turabona equipe nationale ya Espagne muri football bien sûr turabona yuko babakinyi ariko barafasha ya equipe niba bakinyi baje ko bategurwa kuva kiri batoyi rero naza ko no muri basketball y'u Burundi no muri equipe nationale ya basketball y'u Burundi naza ko bohera hasi ngo tuze kwa tubona ba Richard bandi ba Harvey bandi
bakiri bato no munsi tuzoze ko tubona muri kazoza bameze neza. Nuko reka twinjire mu mafinali nibaza ko amafinali twavuze ko cyane ngene ariko aragenda kuva kuri game ya mbere mu batumire batandukanye avec coach Josue, coach Arsene n'abandi batandukanye twaje kuba tuvugana, twavuganye na Gafis na Jolisi ama interview ya pre-match naza ko magi murabona, nibaza ko tutirirwa turabisubiramo. No musi tuje ku bushimo bwaje kwa butangwa twaje kwa tubona muri rusange ubushimo bwose bwatanzwe ubwa collective man uvuga ngo amakrebe yagiye araronka ubushimwe individuel makubakima ama performance individuel, ubona ko n'ubushimwe muri rusange bwaje kwa butwara miliyoni 83 83 millions. Umugwi wa mbere warazonswa miliyoni 15. Umugwi wa kabiri miliyoni 7,500. Yego. Nibyo? Yego. Umugwi wa gatatu miliyoni 5. Oya wa kabiri waronka miliyoni 7 gusa. Miliyoni 7. Yego. Umugwi wa gatatu miliyoni 5. Umugwi wa kane miliyoni 3. Umva ko nkaho kumigwi gusa ni miliyoni 22 miliyoni 30 ku bagabo. Même chose no kwa hungu. Ku bagabo no kwa hungu. Ku bagabo no ku bagore. Yego. Miliyoni 30. Ayandi asigaye no izo ni miliyoni 60. Izindi miliyoni 23 ni ama individual. MVP aba meilleur coach meilleur kinibiki. Abaruki. Ubwa mbere na mbere kwanza uravye amatrofi. Ni image ya hivu. Uyapreciate gute uyabona commentaire kuri izi trofi muri rusange. Trofe check amafaranga. Amafaranga. Nibaza yuko ngagosoje kwa twicishaho gatoye tuba turatangura. Byukuri turashimira Amstel yaje kuba sponsoriza, nibaza ko ni main sponsor wa Abel. Byukuri sinova ko na amafaranga makeya mugabo tugereje kuraba ko basketball y'u Burundi kiragenda ahigeze no munsi uzi tugeze comparaison na football biratandukanye cyane gose mugabo tuko turava novuga ko sinibuka nimba ari Apotre Jean Paul Manirakiza yigeze kuvuga turi muri renaissance ya basketball yanaza ko uno munsi tuko turava ahantu tuko turaja handi nivyo ntibiza tic-tac pam tuje tubona no munsi mu Rwanda mbere ronse miliyoni 100 miliyoni 50 canke gute wanaza ko tugereje kuraba uburyo babwashizwemo imyiteguro iba yabaye ntituzi ayinjira muri kuri departement ukuntu bigenda ntituzi uko angana muganeza yuko ntituzi mbega imigwi ironka ku canke FBB bigenda gute mugabo ico novuga ico nuko tugereje kuraba kuri final uburyo bwatanzwe ntibihuye na gatoya n'uburyo bwakoresheje mu gutegura zino nkino. Baraza ko nivyo ntivyohura nivyo muga nkuko twavuze tureke kuvuga ikintu cya mbere kiryoshe naje ko bana abantu muri football hari journalist bakora muri football bandika ibintu bya football nibaje ko bavuga dufatire kuri kwa ma pre individuel uno muzi kuraba MVP bamuhaye miliyoni 5. Yego. Yale passe yaronka umiliyoni umva ko bagize x5. Oya antuka ni ibintu byinshi byaje kwa bihinduka kandi byiza no musavuze ntituvuge bibi tuvuge byiza nivyo ni byiza ko tugereje kuraba nabakinyi ni miliyoni 23 z'abakinyi za individuality naza ona yuko ni kimwe mu bintu byiza kandi umva si umuntu nivyo hariho mu kabisa esha yatasharo millionaire kabisa witwa Romis Bujeje nyaza ko yaje kwagira saison nziza kandi byaje kumubwiramwo n'umugisha naza kwaje kuba MVP muri naza ko abaye MVP inshuro 3 canke 2 muri final inshuro 3 muga bon cyari kintawe nuko hari amafaranga habashize ku muga nta nibaza ko hari abantu batahiriye amafaranga yake kuko ndibuka kumengo bavuga ngo umu MVP wa game 7 bon nibaza ko bazoyaba ko mayani sinaza ko bazoyaba jabwo nari natashe nzi ko aba MVP ba game 7 nta mafaranga babahaye baci bafatira hamwe n'impuzu mugabo ubona ko yanditse ngani baza ko nabo nyine bazoyaba umva dasoka Romis yatoye gushimira yabaye MVP gatatu 3 fois Romis yabaye MVP kuri match muri victoire zine yabaye MVP 3 iyindi nayo ni Jules Lipi ubona ko aho MVP wa match yaronka 500,000 yego 500,000 makoni match 3 1,5
Emilio Sensa ucishirako na MVP miliyoni 5 w'umwaka ko ni 6 miliyoni 5 nako aravuga ati je naragize sezo umva ko equipe ya kabiri yonyene imusumba 500 jonye equipe ya gatatu yonyene ayisumba umuyoro 500 equipe ya kane yoyo umva equipe ya kane yoyo yumva yo nafata akagira ati umanada ko ico ni ikintu ciza ni ikintu ciza avuga ati antwa birankuraje umuntu antwa tuzobona mu akuza habaye amelioration nini abakinyi avuga ati reka nanje ndondere agashime ka MVP naza ko kandi hanige nawe zakwiye 10 canke turashaka kubona cyangwa umuriyoni kuri naza ko ari ico nyari ikintu ciza vyo ni ikintu ciza cyo gushima Febabu na Amsted naza ko ari identity zabaje ko bagira kandi mu bahungu no mu bakobwa anako niki ni ikintu cipa hamwe mu ntashaka kubibona ukuntu avuga ati gute abakobwa bangana n'abahungu uravye championnat yabo uravye niveau yabo mugaje ndabona ko ni vyiza foko bose banganya ko bose bakina bagira saison foko bose babona ko bari kuri meme naza ko ari ikintu ciza uno musi kubundi bushimwe baje kwa butangwa turetse ubwo ama MVP ama match mu bahungu hatanga bashimwe ko umukinyi akiri muto canke akinye saison yo ya mbere nuvuga ngo yigenje neza kandi nagashimwe je mvuga ati ndakora Kefan muri Young Eagles naza ko ndi bukangiye gukora igano cyane avaye ko saison itangura saison hegiriye nibaza ko ari akirikana tuko twakorana na coach Aime bitagoye nibaza ko abanyina niwe yabidugirije niwe yabamenyeje bakiri bato arabaduzagira ikijya Young Eagles yose none je ko mbona nuvuga ngo hari abakinyi babiri witwa Brice n'uwitwa General bari bagize saison nziza muri ariko mena kefu cyo kimena Kefan muri Ligue B muri Remesha B mugabo bo baca barabatransfera muri Tigers Kefan acaje guma muri Young Eagles ni abapeti bakinye muri Remesha B bacaje muri Young Eagles antwa benshi bacaje ni waje kukina ino AB mugaca mbona Brice na General ni wari yabaye MVP wa Ligue B baba transfer muri Tigers cyamona Kefan wewe agumye muri Young Eagles agumye n'ababandi ndibuka ko na mu majeme kubera iki Kefan mutamuzanye muri Remesha akine muri Remesha nyine ijya abakuze emeje kwambwiye ati ujyanye ndamurindiriye uyu mwaka canke imyaka ibiri canke tuzogera kumuduza yakomeye kandi naza ko yabaye nziza nasike ndimvira no mu nyuma General naza ko yagize kuri shwa yiwe andi ubwa mbere nabona ko ni sawa nabona ko aramerita gukina muri equipe ikomeye mugapre ndavye ingene biko biragenda ingene abura umwanya ingene agira iki navuga ati General yaguma muri Young Eagles akaza kudevelopa muri Young Eagles umwaka umwe uyuheze akongera ko mbere no wakabiri yari kugira umwaka wa gatatu ari umukinyi mwiza c'est pas dire ko atari umukinyi mwiza naza ko ni saison imwe nivyamufasha agashobora kuvyakira neza mu mutwe naza bon en tout cas si saison yagenze neza kuri mugabo ni ya travail akagira iki azora umukinyi mwiza uyireke Kefan aje kuba umuruki naza ko en tout cas nta ntuze nyirimo nta debate yo bamwe na gato naza ko ari umukinyi ashobora kuba ari kazuza keza ka basket mu mwaka 2 canke 3 neza ko kubwanje naza ko no mwaka uza iyo kwigumira muri Young Eagles nimba akigwa muri Young Eagles akandi gashimo kaje kwatangwa ni best scorer Tametong we akora gashimo kiyo neza ko nta no akabiri abafise akandi gashimo kaje kwatangwa ni umumere menere Jogi Bell aho rero niho hari abantu je baratoye mu best scorer best rebounder ni Clement nayo yatoye gushinga neza ko aya ma print video yatoye nkashika 3 yarabaye MVP nawe nyene kabiri muri victoire 3 za Dinamo yabaye MVP kabiri ahandi naho ni Tametong yabaye MVP kabiri kandi acabana best rebound umva ko arase ubushimwe butatu Emilio Sensa none Emilio Sensa yaronse kwirira yaronse kandi nabaza ko ni numwe mu bakinyi beza dufise no musa no mu Burundi Clement karabona kandi gashimwe kaje kugatangwa nibaza ko ari ubwo cyane bon kubahungu no kubakobwa n'ubwo nyine no kubakobwa n'ubwo nyene twabonye n'agashimo kubahagarikizi nyine barabahaye Emilio Sensa Aimable witwa Ahmed ndetse na Anabel mu gushimwe busatse baje kubatanga kuba arbitre ahantu hari imuzenya haje kuba haba deba ni mu bakobwa kuri MVP naza ko ari aho turangiza mbere ne uje no gushima witwa Chris nibaza ko ni antuka ni tara iri exceptionnel twaheruka kubona kera muri basketball abakobwa mu Burundi
ugiye kuraba tableau y'ama statistique yiwe uravuga ati ibintu ntibishoboka usanga afise ari match usanga afise nka 18 points 17 rebonds ugasanga afise ama steals 8 indwi 10 nibuka ko ari match imwe igeze kugira 4 triple double hamwe usanga ama point ama rebonds ama assists n'ama steals byose birenga 10 izi ni performance yayo kwa kera mugabo hari abantu abanyagira debate gute bashobora guha agashimwe umu MVP equipe yiwe itatwa igikombe itari na hafi nibaza yuko ubuno n'ubushimwe buri individuel ntiboza kuba bafatanya na equipe nivyo hari equipe iragufasha kugira ngo ushobore kuronka buno bushimwe buri individuel mugabo nibaza ko ikintu ca mbere baraba criteria ya mbere baraba ni uko witwa wonyene individuel muko witwa nibaza ko baraba mbega equipe yaje ko yitwara gute mbega equipe message ngo yaje ko yitwara gute nimba ari Dinamo yaje ko yitwara gute ntiyatwa igikombe nibaza ko sivyo ikintu ca mbere baza ko barabira nibaza ko tuvuze ko nagashimwe kari individuel baza ko baraba performance z'umukinyi wenyene ubwiwe yaje kwagira kuri tele bitaza ko bifatira kuri tukaje kuraba by'ukuri hano ko Christ yaje kwitwara neza nivyo twaje kwatubona n'abandi bakobwa muri Lezipo twaje kwatubona abandi bakobwa muri Gladiators Dinamo baje ko bitwara neza muganiza ko Christ yaje kwagira season nziza cyane kabisa cyane gose nada ko arakamerita agashimwe kiwe even ndaza ko na antuka nta madutari n'agashimwe amerita n'agashimwe uvuga ngo antuka uravye n'amavote ntayo nabo nta batweretse nta batubwiye mugabo nibaza ko no wakabiri amusunye amasata ari make cyane gose kabisa nuko nibaza ko aya niyo makuru twari ko turavuga muri ABS ariko tubamenyeshe ko ntabwo basket yagara muri ABS gusa tugeze twashikizane makuru ya basket turatumira abatumire batandukanye aba president Maclub nibaza ko muduza murabona turiko turabakoresha vuba mu biganiro bitandukanye atubwira kuko nibo baktere ba mbere ba basket hariho Febabo hari iki mugabo je mfata ko aba president Maclub nibo baktere ba mbere ba basket hano mu Burundi Maclub yose ko ari 12 nibo baktere ba mbere dufise uno munsi wo biheba bavuga ati turahagaritse nta mu runani bakavuga ati nta investment zo gutanga muri Dinamo bakabihagarika muri Tigers bakabihagarika muri Kerne muri Lion Team muri Aigle Noir muri uno munsi basket ntiyose kwa kuko Amstel na Febabo ntizoza kuinvestisa amahera bati ngo turahaye imigwi yubakigira iki uno munsi naza ko aba president Maclub ni mwebwe baktere ba mbere dufise muri basketball turashobora ku bashimira kandi twinjire muri football tuve muri basket twinjire muri football naza ko muri minsi tuzoza turabwira amakuru ya football cyane ya Primus League cyane kunzwi uko byagiye biragenda inkino tekanijwe ama interview n'abacoach canke n'abakinyi batandukanye nkuko twari tubikora muri basketball uno munsi ihiganwa rya Primus League 2026-2027 riraza gutangura urukino rwa mbere ni kuri stade Urunani hariya mu Cibitoke umugwa Muzinga uzoba wakiriye umugwi wa Never Give Up Academy urumva ko ni Muzinga uyu mugwi ashaka kugira naba abasirikare b'u Burundi cyane urumva ko wowe babwiye ati ngo mu dutsinda 5 canke 6 Never Give Up nuko nibaza ko nigo rukino rwa mbere akora atekanje n'izindi nkino zitandukanye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana hari inkino zikomeye tuzohera kuri El Clasico hano mu gisagara ca Bujumbura umugwa Vitaro ndetse n'umugwa Interstars kuri stade Intwari n'izindi nkino zitandukanye Aigle Noir tenant du titre ku munsi w'Imana niho bazaba binjiye neza ariko bakina n'umugwa Olympique Stars bazoka ba defend titre yabo Aigle Noir nibaza ko tumaze kubona imyiteguro baje ko bagira i Dubai tuze ko tubona inkino baje ko bakina muri Nkurunziza Cup muri Nkurunziza Cup baje ko batsinda umugwa wa Vita Club nyaza ko vyerekana koma umugwi witeguye twaje ko tubona baheruka gutahana Super Coupe batsinze uno mugwa wa Rukinzo nuko ko birerekana ingene umugwi wa Ghana baje ko witeguye uno munsi ni Primus League 2026-2027 witeze niki nibaza yuko tugereje kuraba uko season yaje kuba irangira nuko igira itangure twaje kuba tuvuga byinshi cyane kabisa kuri season irangiye alafe igiye kuba ihera uno munsi naza ko tugiye kwa tubona kwanza imigwi mishasha tutari bwabone nico kintu cyambere tugiye kwa turaba mbega ino Never Give Up no Panther no Young Star umenga akantu ka Young Star na Young Eagles na Young Sisters umenga
Neza ko niyo migwi itatu ya mbere tugiye kwanza duhanga amaso turabe mbega ije kwa yitwara gute ntije kuba irunguruka muri Premier League hama isuri inyuma. Ikindi kintu nibaza ko niteze kuza kwa ndaba twaje kwa tubona nivyo harabaye ubwa mbere menga imigwi bitatu ya mbere Flambeau du Centre, Bumamuru na Aigle Noir ziko ziraja kuri niveau imwe ziri kuri balance ingana mugabo haragira igihe Aigle Noir jukuri azenura zose uko ari zibiri isigara ariyo imwe iri kwisonga jukuri hamwe wabona yuko umenga ni no igitego teragiye ngo bugabo biga mugabo umenga ni terme itameze neza hamwe umenga abo bahiganwa irabasumba cyane. Nari no munsi naza ko ikintu cyambere niteze ni kuza kwa mbona mbega ninde muntu ariko arakonkiransa ino Aigle Noir ko tugereje kuraba imyiteguro yaje kwa ikora naza ko niyo equipe ya mbere nga mu Burundi ifise structure imeze neza ubona ko yaje kwa yitegura neza cyane kuburyo tuje no kwa tuvuga ati mbega twiteze iki muri no Premier League igiye kwitangura Aigle Noir tutaza kwa twishira inyuma ni tenandi titre yashaka kuvuga reka tuje ku defender titre igikombe twaje kwa dutwara mu mwaka weze nico kintu cyambere kiza mu mutwe neza ko uno munsi turavye imyiteguro yo kwikora iguma hafi ariko kandi turiteze kubona mbega iyindi migwi yaje kwayitegura gute nivyo titwaje kwa tubona imyiteguro hatari twarabonye imyiteguro yaje kwa iba muri Vision mbega iraza kwikonkiransa uno munsi mu mwaka wa kabiri wabo bafise uburongozi bushasha mbega hari ikintu baje ko bakura muri saison yaheze baje ko batangurana no mwaka tuje kwa turaba mbega ino migwi itaje kuba iza ko ifata umugwa Aigle Noir mu mwaka weze uno munsi ikintu gishashije kwa izana ngo tuze kwa tubona imigwi yose iri kuri balance ku buryo tubona dushika kuri journée ya 30 imigwi tutarabona umugwi uza kutwara ikombe nuko Jake ibo ikintu novuga ni Ted wari wabiceho gatoyi nyine saison igitangwa mu mwaka weze wana Aigle Noir, Flambeau du Centre ndetse na Bumamuru zigenda kudakuda imwe itsinda wana ko naza kora faza yaheze Aigle Noir zisumvye amanota make mugabo no saison igiye guhera harageze igihe Bumamuru irabivamo tubibuka Bumamuru ibibazo bagiye kuba bacamwe bavuga ati n'abakinyi kugira baje gukina wasanga bagiye badakwiye umwe ava hariya uwundi ava hariya tubibuka abakinyi babihagaritse saison itaranahera amukoce wabo Jose Mfubusa arabiheba saison itarahera nibaza ko ibyo nyine ibintu turiko turabona muri football cyane turese no hagati muri saison hari imigwi ubona zigakina saison imwe isezi kurikira ikadisparis ukabona ni equipe nyine ziba yabaye nibaza ko no munsi twizere kubona ama equipe yose uko ari 16 ari consistent ubwo akina kuva kuri ijone ya mbere kuja kuri ijone ya nyuma akimeze kwa kundi twizere ko abarongozi naza ko kugira ngo bashire equipe muri championnat umwaka imbere yo gutangura baragira budget bakavuga ati turakeneye nimba ari 1,300 nimba ari 1,400 kugira ngo equipe izoheze saison uburyo bukaba buhari butekanije nibyo novuga ngo byoba byiza cyane kuri saison no musi niteze kubona waravuze umugwa Vision nibaza ko ari umugwi tugiye kubona neza nibuka mu mwaka weze tuko turakwana ikiganiro n'abantu bo muri Vision coach akiri Sao Paris n'abandi batandukanye na Vladimir yari umuantreneur w'abagarde no musi wari entraîneur principal wa Vision nibaje ko tubwira ati twebwe nta ikombe dushaka no mwaka tuje muri saison mwaka wa mbere tubanze twiyubake tubanze tumenye ligue ingene imeze hama mu mwaka uza tuze kondera ikombe no musi uravye ama hockey twaye mu gwa Vision barokrise presque tous les meilleurs ba Premier League mu mwaka weze nibaza ko ari equipe dutegerezwa kubona itegerezwa kuja top itegerezwa confiance Aigle Noir twiteguye no musi buba muri agarutse mbega igarukanye izindi nguvu izahe no musi message ngo zahora ari club emblématique mu myaka yeze mu mwaka weze nibaza ko yagize saison mbi cyane ishoboka mbega no mwaka bagarukanye inguvu izahe nivyo onye tujo umuntu ashaka kuvuga ati reka turinde turabe ingene bigiye kugenda ni inkino zekanijwe kuri no munsi wa gatanu turababwiye ko igihe cy'isahandwi ni Muzinga n'umugwa Never Give Up Academy azori igihe cy'isaha indwi uno munsi nyene Rukinzo na Panthère Noire kuri stade Urunani nyene zose n'inkino zo mu Cibitoke ubona ko mu Cibitoke abandanya kuguma higarurira inkino nyinshi ubona ko ziza kurera mu Cibitoke uno munsi ni Vision ku munsi wa gatandatu Vision na Musongati ni mu Cibitoke nyene kuri stade Urunani kandi zo ari match komeye cyane Vision FC na Musongati Aigle Noir na Olympique Star bazawari Makamba Nkurunziza Peace Park Complex Stadium Kayanza United na Flambeau du Centre ku munsi w'Imana na Aigle Noir ku munsi w'Imana nako ku munsi wa gatandatu hari umukino umwe gusa rwa Vision ndetse n'umugwa Musongati Kayanza United Flambeau du Centre ku munsi w'Imana kuri stade Gatwaro mu Kayanza Bumamuru Message Ngozi kuri stade Urunani Vitaro FC na Interstars ku munsi w'Imana nyene kuri stade Intwari igihe cy'isaha 9
urabona ko dutanguranye na El Clasico Vital na Interstars. Urukino rwa nyuma azoba ari Ngozi City na Young Star FC ku munsi w'Imana kuri Stade Urukundo hariya Ingozi. Urabona ko nizo nkino zerekanijwe muri uno mwaka kuri ino ndwi ya mbere murantunga ya Primus League 2026-2027. Tumire amate gato cyane cyo tugaruka duce gato kuri Community Shield. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe bwo bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko reka tugaruke duhereze muri ku mugabane wa Burayi abariho duca gatoye ni mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse antuka mu ahantu henshi amarigi agiye kugaruka mu ndwiza inkino zagarutse hafi amarigi atari make. Premier League bazoye ko barakina urukino rwabo rwa mbere indwi ya mbere azoye ku munsi wa gatanu niho urukino rwa mbere ruzoba mu ndwi iza. Uno munsi bari bakine Community Shield. Manchester City champion wa FA Cup, Arsenal champion wa English Premier League. Uno munsi turiko turabona amaroketima ino migwi kuragira twarabonye Man City yararokisa kintu atari bake Elliot Anderson ku miliyoni zitari nke 120 na zingahe. Uno munsi byashobora kurokita nibaza ko antuka birakunda ko Enzo Fernandez ashobora kuza muri Man City. Uno munsi twarabonye mabo harabaye amadepart atari make muri Man City abakinnyi atari bake Bernardo Silva yaragiye, John Stones yaragiye, abo n'abakinnyi. Uno munsi Rodri nibaza ko antuka atagihindutse ari kuri depart muri FC Barcelona. Uno munsi twaje kubona uwitwa Tijani nawe nyene nibaza ko ari kuri depart muri Arabie Saoudite. Ayo n'amadepart atari make mu Goma sizogira. En plus de ça umujeni wabo Maître Pep Guardiola inyuma y'imyaka 10 nawe nyene bagiye kina saison yiwe ya mbere atahari mu myaka 10 avec Enzo Maresca aje muri Arsenal. Nibaza ko nta madepart menshi yaje kuba haba y'abakadre. Uno munsi baje kuba kwita Bruno Guimaraes. Nibaza ko nani maramfo bariko bararondera kuba abazana muri Arsenal. Ni urukino kenshi usanga atari urukino ruri mu anje nini iyi Community Shield. Muga muri rusangi ni imigwi biteze gute muri English Premier League? Uvuze ko nta urukino utari ufise anje nini, nibaza ko runo urukino ruhambaye cyane rwose. Nibaza ko sinibuka bari ku kinyamakuru kitwa gute bariko barabaza bitwa Bukeresi bavuga ngo ni match ya kivandimwe. Abati Man City Arsenal match ya kivandimwe ariko nibaza ko ni rumwe mu rukino ruba rukomeye cyane kandi ruzana no kubera Wembley Stadium. Kuze gutsindira Wembley Stadium nibaza ko ni iteka ni ikintu gikomeye cyane. Siniteze kubona ibintu byatari ko ugerageje kuraba nivyo harabaye impinduka zitandukanye kuri iyo migwi yose, ariko naza ko kuri Arsenal nta mpinduka zaje kwa ziba kiretse Bruno Guimaraes twaje kwa tubona ava muri Newcastle aza muri Arsenal. Nta madepare yabaye witwa Christian Odegaard n'ubundi yarasanzwe tari umukinyi tubona kuri Bayern Arsenal. Naza ko kuri Arsenal nta mpinduka zatari zimaze kwa ziba. Nivyo turashobora kubona impinduka muri ino dutwe kwa dutangura canke na saison imaze kwa itangura muganaza ko nta mpinduka zatari tumaze kwa tubona. Par contre kuri Man City naza ko niho hantu haje kwaba impinduka, haje kubivuga neza. Impinduka ya mbere yaje kuba iba niyo hejuru cyane yo kubitwa Jose Pep Guardiola yasanzwe amenyeze no mu Manchester City no munsi kuva inyuma y'imyaka 10 tujya kwa tubona kandi ubundi mumenyeza mushasha kuri bande tuja Man City atari Jose Pep Guardiola. Nibaza ko nico kintu cyambere tugiye kwa tubona mbega Enzo Maresca ukuntu yarera hohotewe na Mikel Arteta ari muri Chelsea. Uno munsi niko bije kwa bibandanya muri Man City. Nico kintu tuje kwa turaba ariko kandi nibaza ko ni match nivyo ntituza ko tifatira ko yonyene ariko ni match za kwa iduha ishusho mbega Arsenal gwe ko yitwara gute muri Premier League, Man City ko yitwara gute muri Premier League, Enzo Maresca wonyine ubwiwe agiye ko yitwara gute muri Premier League ariko no mu Manchester City. Neza ko imatch zo biryoshe nivyo igikombe cyatari cyane mugabo urukino neza ko urukino rukomeye cyane hagati ya Man City ndetse na Arsenal.
nuko naza ko n'umwanya uko uragenda iganiro cyacu tugasha twigarukiza hano ariko nibaza ko ku munsi wa mbere tuzotangwa kubabwira amakuru menshi muri football na baratumenye muri basket muri football muri hano mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya amahiganwa azoba yagarutse ama transfer n'ibindi bitandukanye nuko reka ndagushimira Boris ndagushimira nanje shimwe ndetse n'abakora dukurikirana bose nari ndabashimiye mugire aho muba mubahwe naho utaha